ikaze kandi ko bakunze mwese muko murakurikirana ibiganiro tuko turabashikiriza hano kuri Brightness Burundi nkuko twabivuze tuko turaraba urufatiro rwo kwizera abakristo cyane cyane ku bijanye n'umuziki n'indirimbo. Nica kibazo kimwe mbega by'ukuri Bibiliya ivuga iki ku bijanye n'umuziki n'indirimbo? Hari amakuru benshi baravuga ibitandukanye, ariko urufatiro turongora kandi ukuri utihenda ni Bibiliya. Tumaze igihe ko turitegereza kuva mu itanguriro kuvayo Abalewi no musi turaba dutandukira ikindi gitabo cyo guharura. Mu biganiro biheruka twarabonye ingene Imana imbere yuko yinjiza bwa bwoko bwayo mu gihugu cy'isezerano imanza gushiraho urufatiro rwo kunagura imigenderanire yabo. Iraza kubibutsa ko ari yabakuye mu gihugu ca Egiputa kugira ngo ibereke yuko ari Imana by'ukuri yabacunguye kandi vyiza kubasaba byose bihagaze kuco yakoze ku buzima bwabo. Twarabonye rero ko amasengesho hamwe n'ivyanditswe vyera ariko rufatiro rwa mbere ruhari, ibindi byose vyuririra mu kunagura imigenderanire hagati y'Imana n'abantu bayo. Twarabonye kandi ko ku banyamuziki hano ntibigaragara utubone bavugije ibicurarangisho n'ivyo babwira nk'ibizoba. Imana iri kurabategura kugira ngo nibamara gushika mu gihugu cy'isezerano aho bazoba bafise ubwami ingene bazoba bakora ubwo buzima babeho ibyo ariko babwira hano. Rero nitwamara kuzobona ba Kenaniya, tukazobona ba Safu, tukazobona bene Kora, tukazobona Dawidi n'abandi, bize bitwibutse ngo ubwo rungano mu rusheshe ruzoza ariko ingene bazobaho Imana yari yarabivuze ko mu gitabo cy'Abalewi. Nico gituma rero kujanye n'umunyamuziki wese yaba uririmba, ucuranga, wandika indirimbo, uvyina, urongora ikoraniro biciye mu ndirimbo, mu ngabire zose zijanye n'umuziki, bitwibutsa yuko imbere ko dukorera mu ngabire birakeneye ko tubanza gusuzuma ko twumvise ubutumwa bwiza kandi by'ukuri ko turiko turabaho ubuzima buhanye n'ingene yabugeze mu ijambo ryayo. Karibu rero kuri no musi kugira ngo turabe mbega igitabo cyo guharura coco kitubwira iki ku bijanye n'umuziki n'indirimbo. Twihuse turashikira mu gice c'10 c'igitabo cyo guharura, dusome kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'10. Uhoraho abarira Mose ati uzokore inzumbete 2 mw'ifeza uzikoze mu buryo bwo gucura, zizokubere izo guhamagaza ikoraniro n'izo guhagurutsa imigwi y'abantu aho bacumbitse. Uko bazivugije ikoraniro ryose rizokoranira aho uri ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Nibavuza rumwe gusa babakuru batwara ibihumbi by'Abisirayeli baba aribo bakoranira aho uri. Naho iyo muvugije ijwi rirengera imigwi yo ku ruhande rwo mu buseruko izoba ariyo itangura kugenda, maze mwongeye kuvuza ijwi rirengera imigwi yo ku ruhande rwo mu bumanuko izobe ari ikurikira. Ijwi rirengera rizobe iryo kuvuzwa ngo bahaguruke, ariko nimwagomba gukoranya ikoraniro muzozivuze, ariko ntimuzivuze ijwi rirengera. Abaherezi bene Aroni bazobe aribo bavuza izo nzumbete. Bibabere icagizo kidahinduka uko urungano rwanyu ruzogenda rukurikirana. Kandi nimwaba mu gihugu canyu mukaja kurwanya abansi babateye, muzovuza izo nzumbete ijwi rirengera, maze muzokwibukwa nanje Uhoraho Imana yanyu, mukizwe abansi banyu. No mu gihe c'umunezero wanyu no mu minsi mikuru yanyu yashinzwe no ku munsi ukwezi kubonetse, izo nzumbete muzozivugirize hejuru y'ibimazi vyanyu byo guturirwa no ku bimazi vyanyu vy'ishimwe. Bizobabera icibutso imbere yanje Uhoraho Imana
yayo. Ayo niyo majambo tubona Imana ibwira Mose. Ariko imbere yuko tugerageza kwitegereza n'amajambo, reka tubanze duhere ku ntango ya kino gitabo, tubanze dutahure. Igitabo cyitwa Guharura, bisobanura guharura nyene nkuko izina ry'igitabo riri. Ariko hano haraba guharura inshuro zitatu. Baraharura ubwa mbere kuko bagire bave aho bari bamaze igihe Uhoraho ariko abahereza ibyagezwe n'amabwirizwa, ibigisha ibyo gusenga hamwe n'ihema ry'ibonaniro hamwe n'amasezerano isezerana. Bagomba bave aho bari kugira ngo baje rero mu gihugu c'isezerano. Igice ca mbere gushika c'icenda tuza kubona bariko baraharura kugira ngo barabe abo bafise bo bageze kuja ku rugamba. Tuzobibona mu bice vy'imbere aho haba hari abasi babatera kandi bagashora kugwana nabo ku ruhande rwabo. Ariko ubwa kabiri barongera baharure kugira ngo bamenye Abalewi bafise ingene bangana. Ubwa gatatu baraharura inyuma yo kutizera, bamaze kumva inkuru abatasi babazaniye, hanyuma Imana ikacihana ku buryo urungano rwose rwahavuye ruherengetera. Hanyuma mu nyuma barahava baraharura amasigarira. Rero reka turabe ingene Imana iza kubwira Mose gucura inzumbete. Inzumbete ni ijambo ry'ikirundi nibaza ko benshi badashobora kuba bamenyereye, ariko dukoresheje inzamba benshi baca babona igicapo. Igifaransa ni trompette. Tugomba twitegereze kino gisomwa rero ingene Imana iza kubibwira Mose n'impamvu Imana imubwira gucura ibicurarangisho. Ubwa mbere, kubera iki Imana ibwira Mose gucura inzumbeti? Ku murongo wa mbere n'uwa kabiri niho tubona ivyo biri. Uhoraho abarira Mose ati, uzukora inzumbete zibiri mw'ifeza, uzikoze mu buryo bwo gucura, zizokubere izo guhamagaza ikoraniro n'izo guhagurutsa imigwi y'abantu aho bacumbitse. Turabona intumbero zibiri zitumye Uhoraho abarira Mose ngo acure zino nzumbete. Intumbero ya mbere ni uko zizomufasha guhamagaza ikoraniro ry'Abisirayeli agomba kubahamagara. Ubwa kabiri, mu migwi itandukanye y'abantu, mu bice bitangura niho tubona umuryango wose wari ufise aho uri, bakaba bafise n'ibendera ryabo. Ni kuvuga aho imigwi y'abantu yagiye irashirwa hose mu kubahamagara azokoresha zino nzumbete. Hanyuma ubwa kabiri ikintu tubona, ntibazozivuza uko ariko kose. Uhoraho arababwira ati, mukeneye kuzikoresha bizogenda uko. Turabibona ku murongo wa 4. Nibavuza rimwe gusa babakuru batwara ibihumbi by'Abisirayeli baba ari bo bakoranira aho uri. Ni kuvuga ngo bavugije rumwe abazoca baza n'abakuru, si ikoraniro ryose. Mugabo ubwa kabiri nihaba hakenewe ko abandi baza, arabivuga ku murongo wa 5. Muvugije ijwi rirengera imigwi yo ku ruhande rwo mu buseruko, ruva muri no, abari bo bazoca batangura kuza. Hanyuma ubwa gatatu, maze mwongeye kuvuza ijwi rirengera imigwi yo ku ruhande rwo mu bumanuko, kuva muri sud, nabo bazoca baza. Hanyuma arongera aranavuga rero ko bijanye n'ikoraniro ntibazovuza nkuko bavugije kuri iyo yindi migwi duhejeje kubona. Tuza kubona rero gushika ngaha, ubwa mbere ni Imana iri kubwira Mose ingene bizogenda kubijanye no guhamagara abantu, ni kubahamagara imigwi itandukanye, bijanye no guhagurutsa imigwi itandukanye. Hari aho bazovuza rimwe, hari aho bazovuza inzambi imwe, ariko kandi hari aho bazovuza mu ijwi rirengera. Twokwibaza ko ariho hanava icyo twokwita uno munsi harmony. Ego, hanyuma dukomeje turashobora kwibaza, none nabari bo bose bazohava bavuza? Kino gisoma kitubwira gute? Murongo wa 8 tubwira ngo abaherezi bene Aroni bazoba ari bo bavuza izo nzumbete,
biba ari cyagezo kidahinduka uko urungano rwanyu ruzogenda rukurikirana. Uhoraho arashize ko akatuzo. Mu gitabo c'Abalewi twarabivuze ko yuko Imana hamwe n'ubwoko bwayo ihejeje gucungura, ariko kandi irashira ku ruhande bamwe ibatorera igikorwa kanaka. Iri jambo ry'ubuherezi ryatahuwe kutariko muri kahise, aho benshi baca bagiyitirira nkaho mengo nibo by'ukuri bejejwe. Ariko Petero mwikete giwe yanditse igice ca kabiri, ikete giwe rya mbere igice ca 2:9 arabigarukako ngo ariko mweho mu ruboko bwatoranijwe murabame n'abaherezi muri hangagera abantu bashiriweho kuba inyeguye iharije kugira ngo mukwize ishimwe giye bahamagaye ikabakura mu mwijima ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Petero ariko arerekana yuko by'ukuri abavutse ubwa kabiri bose n'abaherezi. Kuba umuherezi ntibigushira ku ruhande bitandukanye nuko abandi bose bizera boba bari. Aho bikiza kudutandukanya n'iki nkuko tubona mu isezerano rishasha tuza kubona naho twese twavutse ubwa kabiri, ariko by'ukuri Imana yaratanze ingabire zitandukanye. Ibyo Paulo arabivuga mu ikete yandikisha ngero Gikorino, akababwira ngo hari ingabire nyinshi zitandukanye ariko umwami n'umwe. Hari amabango menshi yo gukora ariko ukorera muri bo n'umwe. Rero tuza kubona abavutse ubwa kabiri bose nibo bitwa abaherezi, bahereza mu bwami bw'Imana. Ariko kuko Imana igabire gutandukanye, umwe wese araza guherezwa igikorwa. Rero nivyo biriko biraba hano. Imana iza kuvuga ko abaherezi baba ari abantu bava mu muryango wa Aroni, kandi ibyo byaba bibashize ku ruhande hampande y'irindi koraniro ryose. Mwibuke abaherezi bava mu muryango kwa Aroni ntibaba ari Abalewi bose. Ego dukomeze tugerageza kwitegereza kino gisomwa. Hari ikindi kintu kigira kane aho Imana isezerana ku murongo w'9 ukane nimwe aba mu gihugu canyu mukaja kugwanya abansi babateye, muzovuze izo nzumbete ijuru rirengera, maze muzokwibuka nanje Uhoraho Imana yanyu mukizwa abansi banyu. Hano Uhoraho ariko agerageza kubereka ngo niyo bategwa n'abansi babo baze bavuze zino nzumbete, hanyuma ngo Imana izobibuka. Iriko irabereka ko by'ukuri bazibukwa nibamara kuvuza bino bicurarangisho. Ariko kandi arambwira akavuga ngo ku murongo w'10 n'igihe c'umunezero ndetse n'igihe c'imisi mikuru. Reka tubanze tuvuge gato hano ku bijanye no kwibukwa igihe abansi babateye. Atarikera rwose tuzobona aho Jehoshafati ubwiwe agiye gutera abansi ashira abaririmbyi imbere. Tuzogaruka kuri uyo murongo, ariko hano twokwibaza mbega ngo bagomba kwibukwa n'Uhoraho bazoca bavuza bino bicurarangisho mu gihe twaba tubitahuye uko byoba bisigura ko umuziki ufise uruhara runini rwose ku bijanye no gukora kw'Imana. Ariko ibyo tubona hano aba bantu barabaherezi byaba bifatanye n'ubuzima bwejejwe, byaba bifatanye no kumvira, byaba bifatanye no kubaho nk'uko Imana yabigenze. No kuvuga ngo ukwibukwa n'Imana biba bihwanye rwose n'ingene iyo ubwayo itubona mu mutima, n'ingene ibona ko turabaho nk'uko yo yageze. Ibyo ntitwabitahura uko biza kudufasha kubona yuko umuziki nta ruhara runini rufise, ariko nyene umuziki niwo aza kuba ufise uruhara runini kugira ngo habe kwibukwa n'Uhoraho. Hanyuma no mu gihe c'umunezero Imana iravuga yuko bazokoresha bino bicurarangisho. Twokwibaza mbega ibicurarangisho n'umuziki biratanga umunezero? Ibyo twarabibonye ca gihe ca Labani akurikiye Yakobo avuga ngo kubera iki wagiye mu mpisho, ntumbwire ngo dushobore kugirane gukora akantu ngo duterame ducurarange dusesekaze ikiyago c'umunezero. Ibi bintu birahari yaho by'ukuri
ushobora kuja mu bibanza kanaka hanyuma ugasanga kubera ko muziki ukoreshejwe ukumva umenga uraruhutse, ukamenga umenga uraryohewe, ariko vy'ukuri umuziki nturuhura ndetse n'indirimbo ntiziruhura. Ivyo n'ibikoresho gusa. Kenshi iyo birinze bishika, abahinga mu bijanye n'amagara yo mu mutwe barerekana neza yuko ni wewe usohoye ibiri muri wewe. Ni vya bigumbagumba bitari vyo umuntu aba afise, aba yumva yuko bivuye muri we, ariko ubundi ho naho babiroye. Hari ico twita subconscient, hari ahantu umuntu ubwiwe igihe yasinziriye ivyabaye vyose biba biri mu bubiko. Iyo rero umuziki ukabuye kuko urasanganye ufise ubushobozi buva muri ya shusho y'Imana yahereje abantu, tuza kubona umuziki ufise ubushobozi bwo kuvyura ibigumbagumba mu muntu, ariko ivyo ntibisobanura ko bishobora kumushikana ahantu ashobora kunezerwa. Ezira ahejeje gusomera abantu ivyanditswe vyera baragirana baranezerwa. Tubona uyu murongo ukoreshwa ahantu hatandukanye, umunezero uhoraho nizo nkomezi zacu. Ariko uyu munezero waruvuye ku gusomerwa ivyanditswe vyera, waruvuye ku kumva amakuru ajanye n'ivyagezwe vy'uhoraho aho batari baherutse kumva na kimwe, hama barabona ingene batandukanye n'ukuri kwica ivyo yageze, bibashikana ahantu bihana, ahantu barira, hanyuma baza kuremeshwa muri ubwo buryo. Nta munezero ushoboka tutawukuye muri Kristo Yesu. Umunezero wonyene uva muri Kristo Yesu. Bibicara vyerekana ko umunezero wonyene uzogaragara mu ndirimbo no mu muziki igihe turirimbye ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni bwo Kristo. Nitwaririmba Kristo niwe wenyene ashobora kududubiza umunezero w'ukuri muri twebwe. Hanyuma acarongera abantu mu misi mikuru. Abisirayeli Imana yari yabahaye imisi mikuru. Ntivyari bihagaze gusa ku kubarokora hanyuma ntibe umwami wabo mu buzima bwabo bwa misi yose. Imana yarizi ko giti c'umuntu umwe wese akeneye kwezwa, ariko kandi akeneye no kuba anywana n'umwami bishe mu buryo bw'amasengesho n'inzira hamwe yo gutanga ibyagezwe, abamuramba barira ibimazi. Ariko kandi Imana yaratahura ko hari umunsi bazokenera gukoranira hamwe nk'abantu yakuye mu gihugu ca Egiputa. Muri ico gihe irabaha iminsi ishika kuri 7. Hari umunsi wa Pasika, hakabaho umunsi mukuru w'imitsima itambi, hariho umunsi mukuru w'imishuzo wo gutanga ivya mbere mu vyeze, hakabaho umunsi mukuru w'amahema, hakabaho umunsi mukuru w'impongano, hakabaho umunsi mukuru wo kuvuza inzamba. Uyu kumbura tuzoca tubona mu biganiro bizokurikira, hamwe n'umunsi mukuru wa Pentecote. Muri iyo minsi yose Imana yashaka yuko nibakorana uyu muziki uzokoreshwa. Hanyuma ku murongo w'10 niho acayongera akavuga ngo no ku munsi ukwezi kubonetse izo nzumbete muzozivugirize hejuru y'ibimazi vyanyu vyo guturirwa no ku bimazi vyanyu vy'ishimwe, bizobabera icibutso imbere yanje ndi Uhoraho Imana yanyu. Mwibuke ibi vyose biriko biraba ni kubw'intumbero y'ikoraniro, ni kubw'intumbero yo guhura k'umwami hamwe n'ubwoko bwayo. Hano ubu hari ubwoko bubiri bw'ibimazi ivuga yuko niba bariko barabitanga uwo muziki uzovugirizwa hejuru. Ubwa mbere ibimazi byo guturirwa canke ibimazi byo koswa. Ibimazi byari bimazi umuntu atanga ubwa mbere avyigombeye. Ico kimazi agitanze hari ukuntu Imana yari yarageze yuko bikorwa, harimo gushira ikiganza ku bijanye n'uruhanga rw'ico gitungwa. Bisobanurwa ngo iki gitungwa kikugiriye mu gishingo. Hanyuma yagitanga cigombeye mugabo kwari ukuntu Imana igomba kubereka ko hatobaye ikimazi nta gusabana byokunze, nta gusabana byoshobotse. Hanyuma hamwe n'ikimazi c'ishimwe Imana yaba igomba kubatahura ko Imana ariyo yonyene kubaha amahoro mu gihugu c'isezerano yari bahaye kubamo. Imana niyo mahoro yacu. Ibi kuri twebwe biza kutwereka ko naho umuntu aza kwishikana wese agatanga ubwiwe n'ivyiwe vyose mu kwishikanira Imana,
nk'ikimenyetso cyo kwiyegura burundu mu gutahura ko atawundi abereye gushikanirwa muri ubwo buryo uretse Imana yonyene yaducunguje ikimazi kimwe kizima c'umwana wayo ari we Yesu Kristo. Ariko kandi Yesu Kristo niwe mahoro yacu, niwe dushima, ni nawe azoduha amahoro ashitse igihe azosozera byose ku mpera y'ibihe. Mbega vy'ukuri none twegeranije iki gice duhejeje gusoma, mbega twokuramwe iki kubijanye n'umuziki? Ubwa mbere turabona yuko umuziki canke zino nzumbete hamwe n'intumbero yo guhamagaza abantu, Imana ubwayo niyo ibigenye, nigenye uburyo Mose azobikora nk'umurongozi byomugoye rwose, ariko Imana imuhaye uburyo kugira ngo aze yoroheye. Ariko kandi turabona yuko muri uno muhamagaro abantu bazokwishura. Hanyuma acarongera abantu mu minsi mikuru. Abisirayeli Imana yari yabahaye iminsi mikuru, ntivyari bihagaze gusa ku kubarokora hanyuma ntibe umwami wabo mu buzima bwabo bwa misi yose. Imana yari izi ko giti c'umuntu umwe wese akeneye kwezwa, ariko kandi akeneye no kuba anywana n'umwami bishe mu buryo bw'amasengesho n'inzira hamwe gutanga ibyagezwe abamurambabarira ibimazi. Ariko kandi Imana yaratahura ko hari umunsi bazokenera gukoranira hamwe nk'abantu yakuye mu gihugu ca Egiputa. Muri ico gihe irabaha iminsi ishika kuri 7, hari umunsi wa Pasika, hakabaho umunsi mukuru w'imitsima itambiwe, hariho umunsi mukuru w'imishuzo wo gutanga ivya mbere mu vyeze, hakabaho umunsi mukuru w'amahema, hakabaho umunsi mukuru w'impongano, hakabaho umunsi mukuru wo kuvuza inzamba, uyu kumbura tuzoja tubona mu biganiro bizokurikira, hamwe n'umunsi mukuru wa Pentecote. Muri iyo minsi yose Imana yashaka yuko nibakorana uyu muziki uzokoreshwa. Hanyuma ku murongo w'10 niho acarongera akavuga ngo no ku munsi ukwezi kubonetse izo nzumbete muzozivugirize hejuru y'ibimazi vyanyu vyo guturirwa no ku bimazi vyanyu vy'ishimwe, bizobabera icibutso imbere yanje ndi Uhoraho Imana yanyu. Mwibuke ibi vyose biriko biraba ni kubw'intumbero y'ikoraniro, ni kubw'intumbero yo guhura k'umwami hamwe n'ubwoko bwayo. Hano ubu hari ubwoko bubiri bw'ibimazi ivuga yuko niba bariko barabitanga ubu muziki uzovugirizwa hejuru. Ubwa mbere ibimazi byo guturirwa canke ibimazi byo koswa. Ibimazi byari bimazi umuntu atanga ubwa mbere avyigombeye. Ico kimazi agitanze hari ukuntu Imana yari yarageze yuko bikorwa, harimo gushira ikiganza ku bijanye n'uruhanga rw'ico gitungwa, bisobanurwa ngo iki gitungwa kikugiriye mu gishingo. Hanyuma yagitanga cigombeye mugabo kwari ukuntu Imana igomba kubereka ko hatobaye ikimazi nta gusabana byokunze, nta gusabana byoshobotse. Hanyuma hamwe n'ikimazi c'ishimwe Imana yaba igomba kubatahura ko Imana ariyo yonyene kubaha amahoro mu gihugu c'isezerano yari bahaye kubamo. Imana niyo mahoro yacu. Ibi kuri twebwe biza kutwereka ko naho umuntu aza kwishikana wese agatanga ubwiwe n'ivyiwe byose mu kwishikanira Imana nk'ikimenyetso cyo kwiyegura burundu mu gutahura ko atawundi abereye gushikanirwa muri ubwo buryo uretse Imana yonyene yaducunguje ikimazi kimwe kizima c'umwana wayo ari we Yesu Kristo. Ariko kandi Yesu Kristo niwe mahoro yacu, niwe dushima, ni nawe azoduha amahoro ashitse igihe azosozera byose ku mpera y'ibihe. Mbega vy'ukuri none twegeranije iki gice duhejeje gusoma, mbega twokuramwe iki kubijanye n'umuziki? Ubwa mbere turabona yuko umuziki canke zino nzumbete hamwe n'intumbero yo guhamagaza abantu, Imana ubwayo niyo ibigenye,
nigenye uburyo Mose azobikora nk'umurongozi byomugoye rwose, ariko Imana imuhaye uburyo kugira ngo aze yoroheye. Ariko kandi abantu bazokwishura bivuye ku Imana yageze. Hanyuma kandi abantu bazoba bariko babaho ubuzima bwejejwe. Twabonye ko abazovuza zora abantu bagizene bejejwe bashizwe ku ruhande, ariko kandi n'ikoraniro uyu muhamagaro ikoraniro rirahamagarirwa kuzobaho ubuzima bwejejwe. Ariko kandi hariho isezerano Imana isezerana yuko bazokumvirwa niyo bacuraranga, niyo baba bariko barashikana ibimazi biturirwa, ibimazi vy'ishimwe by'ukuri. Imana izogirane izobibuka. Twegeranije izi nzumbete iki gihe cacu nta sobanuro twozihereza mu gihe by'ukuri zizoba zifatanye n'ubutumwa bwiza. Bidushikana no kubona ko umuziki n'indirimbo biza kuba ari ibikoresho, ariko mu ndirimbo niho honyene hasohoka nk'ubutumwa muri rimwe by'abashobora gutanga. Bino bikoresho gusa biraza kuba igitutu cy'ibikoresho bizokoreshwa igihe Dawidi ubwiwe azotanguza icese ibijanye n'igikorwa cyo kuririmba no gucuraranga n'ihema n'igihe ca Salomo mu ngoro. Rero ibi bikoresho biraza gukoreshwa hano, ariko kandi bizokoreshwa kijya gihe aho hazoba hari ikoraniro ryabera, hanyuma Imana ikaza kuba hagati muri bo, umuziki ugasamiriza. Ariko muri ico gihe uzoba ari urufatiro rw'ikoraniro ryabo azoba ari inde? Azoba ari Imana. Iki gihe cacu urufatiro rw'ikoraniro rwacu, ikoraniro ryacu murambabarira ni Kristo, niwe rufatiro rwo gukorana kwacu. Igihe rero umuziki ubu uri kurakoreshwa by'ukuri biraba ibintu byiza cyane. Hanyuma two turabaho ubuzima bwejejwe bwumvira Imana bihwanye n'ibyanditswe byera. Muri ico gihe Imana irumva ugusenga kwacu, hanyuma bihwanye n'ubugombe bwayo yabishize mu ijambo ryayo. Nitwabaho nkuko yagenye ijambo ryayo, izotwumva kandi izotwishura. Mu kurangiza turiteze yuko hari umunsi umwe inzamba izovuga. Hari inzamba y'Imana izovuga nk'uko Paulo byandikira Abitesalonike ba mbere igice ca 4:16-18. Abantu bazokwishura, ariko bazokwishura iki? Bazokwishura ingene Imana yageze. Imana yageze urutonde kanaka, hanyuma bazumva ibi bicurarangisho bikoreshejwe, bamenye igishikiriwe, hanyuma bitabe. Tubona ari umuhamagaro Imana iriko ihamagarira abantu bayo. Ariko kandi ubwa kabiri tubona hariho urutonde rwo kurongorwa rubashikana ku kumvira Imana. Hamwe na runo rutonde hariho ingene bizobitunganijwe n'ingene bazobyumvira. Muri ico gihe habaho kumvira ico Imana yageze. Ariko kandi turabona bashizwe ku ruhande kugira ngo by'ukuri igikorwa kizokora abantu bejejwe. Ego n'ikoraniro barahamagarirwa kubaho ubuzima bwejejwe, bisobanura yuko rwa rugendo rushishikara gukwezwa ruzoguma rufatanye rwose hamwe na bano bazovuza ari bo bene Aroni. Hanyuma iri sezerano Imana isezerana ko izobana nabo, turabibona yuko bino bicurarangisho biriko birakoreshwa hano. Imana iriko iravuga bizokora cane, habe no kongereza ibindi tuzobona igihe Dawidi azoba ariko atanguza igikorwa c'indirimbo n'umuziki icese. Tuzobibona ingene by'ukuri bari kubashikanira Imana, baje kuyisenga, baje guhura nayo, ingene umuziki uzokoreshwa n'intumbero bazoba bafise. Rero mu gusozera kwacu turibuka neza yuko no kumpera y'ibihe, igihe Kristo azoba agarutse, hariho inzamba y'Imana twiteze. Paulo arabibwira Abitesalonike yuko hari inzamba y'Imana izovuga. Tuza kubona Yesu ubwiwe ari wazobaje gutora ishengero. Bino bicurangisho ariko birakoreshwa hano
ni eko y'ubutumwa bwiza. Tuvuze eko ruvuga ngo mu buryo butagaragara hari ingene biko biratangaza ubutumwa bwiza. Ati kubera ubwa mbere ikoraniro ntirishoboka atamana yabatumyeko. Hama bwa kabiri intimatima yo guhura kwabo iza kubihagaze kuvyo Imana yageze. Igihe cacu iyo duhuye tuba tuje guhura n'umwami. Hama igishiraho ikiganiro hagati yacu za kuba ubutumwa bwiza. Hama ibicurarangisho bigakoreshwa kugira biherekeze ubutumwa bwiza. Imana ishiriza kudutahuza hamwe n'igikorwa c'indirimbo hamwe n'umuziki nk'uko Imana bishuye. Murakoze cyane.